Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kwigenekerezo rya 9 ndamukiza uyu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'izindi ndongozi nkuru mu gihugu zitandukanye, abaserukira ibisata bitandukanye yaba ivya leta canke ivy'abikorera utwabo hamwe n'abene gihugu bo mu ntara Gitega, yarateye iteka ibikorwa vyo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu iriko irubakwa ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Inyubakwa izobibereye ijisho ikazobingana n'ingoro kwa ntare rushatsi y'Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora Umurundi korera igihugu cawe ora gikorera igitera imbere ora gikorera igitera imbere ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera ora umunyamahanga azogikorera ora ni wewe wo kugiteza imbere ora kura amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora. Kaze rero muri kino kiganiro ku kivi cuno musi, aho tugaruka no kuri bimwe mu bindi ibikorwa bikuru Sebarundi yaranguye muri iyo ndwi tware turangije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Ari kumwe n'icegera ciwe amashimesi Ku musi wa gatandatu rero igenekerezo rya 9 ndamukiza uyu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ibikorwa vyo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Inyubakwa izobiteye igomwe ikazoba ingana n'ingoro y'Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabwe kandi n'izindi ndongozi nkuru mu gihugu, aha tukavuga nk'icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza, abashikiranganji, indongozi zitandukanye zikorera mu bisata bitandukanye, uhereye mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu vy'icegera ciwe, ivy'umushikiranganji wa mbere, abaserukira ibisata bitandukanye mu gihugu yaba ivya leta canke ivy'abikorera utwabo hamwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega. Barundi kazi twibuke ko twikukiye atavyo kwizera inzehe batawusoza abo twubakira batawuzotuzanira amahoro atari twebwe nyene bene Burundi. Rero dufatane mu nda tugira urunani rw'intamenwa atanumwe avuyemo, yaba umututsi yaba n'umutwa, muze twubake igihugu cacu dutsimbataza amahoro. Tuje hamwe dutsimbataza amahoro, twubake igihugu cacu nta munyamahanga azokitwubakira. Tuje hamwe dutsimbataza amahoro, twubake igihugu cacu nta munyamahanga azokitwubakira. Uburundi ni kwanje, Uburundi ni kwawe, unawuzobutubakira atari jewe nawe. Inyuma y'ivyo bikorwa, ujejwe gukurikirana ibikorwa kuri iyo nyubakwa akaba yamenyesheje ko ivyo bikorwa bizomara ikiringo c'amezi 16, ngo muri kino gihe bikaba bigeze ku bice 48% mu mezi 5 gusa aheze bitanguye. Yasavye abarundi kwijukira gukunda ivyabo na cane mu bijanye no gutanga amasoko mu migambi beniyo, kuko ngo abarundi nabo nyene barashoboye.
abarundi twokwemera gukonsoma rokarema gukonsoma ibikorwa iwacu. Ibi rero byakozwe n'abarundi. Ko byakozwe n'abarundi ntitwongere guha abanyamahanga amadolari make turonka ngo batwubakire ibintu kandi abarundi babishoboye. Mudufashe rero dushikire ugwaruka rwacu kugira ngo nago biteze imbere kandi n'Uburundi tubuteze imbere. Murakoze. Umuhinga mu bijanye no gutegura ibicapo vy'inyubako ni Nahazagiri Chris, akaba ari no mu batunganije igicapo c'iyo ngoro, akaba yarashimiye Sebarundi ku kugene adahengeshanya guha agaciro ugwaruka rw'Uburundi mu kugwizera mu migambi itandukanye y'iterambere na rijya igihugu kizotezwa imbere na beneco. Ati ugwaruka rw'Uburundi rurashoboye, icari kibuze kwari ukwizegwa. Ati rero ivyacu vyubakwe n'abarundi bonyene ubwabo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu ijambo yashikirije akaba yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa biteza imbere igihugu cabo bari mu bumwe. Ati rero kubona hariko harubakwa ingoro nk'iyo ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi hari impamvu zitari nke uhereye muri kahise k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ati abarundi ni hanga rimwe ry'abarundi, intara ya Gitega ikaba yamye ari ihuriro ry'abarundi bose mu miryango yose n'umugwa mukuru w'u Burundi kuva kuri ntare rugamba akaba ari naho mbere yarangirije urugamba. Ati Igitega kandi niho hari cicaro c'Imana y'abarundi mu mana za Mugera hakaba no ku Rubumbiro. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yarakeje abajejwe ivyo bikorwa kuri iyo nyubakwa afatiye kubimaze kurangurwa muri aya mezi 5 aheze ivyo bikorwa bitanguye. Abarundi bose inzego zose twese ntagira umurundi numwe azovuga ati hajya kuri rujya Rubumbiro sinoja kuhota ntigeze nanje shira kwa kabumba. Sinoja kuhota ntashize kwa kabumba kuko ni wacu biko twubaka hazigo. Kubaka inzu yawe rero nturinda gutega ngo winyuma ni wazoza kubakira, ni wewe wiyubakira. Je mfise ivyiyumviro vya mwese, umwe mwese araza akambwira undi akambwira hanyuma ngaca afata ivyiyumviro vy'abarundi nkabishira ahabona. Mwe mwagiye murabimbwira muti dutegereza kugira inzu yiteka kuko no mu Kirundi bavuga ngo gira huba wubahwe. Tugire rero aho tuba twubahwe atanumwe atujya kumunyenga ngo avuge ngo murabona ngo ijyanzu nabubakiye. Ivyo bikorwa rusangi vyo kuri uyo munsi kuri iyo ngoro y'umukuru w'igihugu iriko irubakwa Igitega bikaba vyarangijwe n'umugirwa wo guterera ku mugaragaro ico gikorwa c'iteka ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gutanga akarorero keza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaterereye ibikorwa vy'iyo nyubakwa mu gutanga umushahara wiwe w'ukwezi kwandamukiza ku giti c'umuryango wiwe, naho bisunze umusesekara umwimbu baronse bakaba biyemeje kuzoterera amafaranga imiliyoni 10 z'amarundi. Jewe kugwego nk'umukuru w'igihugu rero ndi imbere yanyu, jewe murumva ko nkora n'ibikorwa byo kwiteza imbere mu muryango. Jewe naciye mpeba umushahara wanje wo kwezi. Awuhevye kuko nararimye nzorya ivyo narimye. Aho ni kugwego nk'umukuru w'igihugu. Kugwego rw'umuryango naho nyene twararimye turorora. Naho nyene umushikiranganje wa mbere wo mu muryango yantumye kuko murumva twebwe turagabuye intwaro mu muryango. Hari umushikiranganje wa mbere ni watwara leta yo mu muryango, yantumye ati twebwe twihweje mu muryango reka tugere dujanye agaseke k'imiliyoni 10. Icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza nawe arakurikira. Iyi projet yacu dusangiye twese amambaye wa wundi sivyo kwivugisha canke nuko nyene cyo heje kuvuga. Nukuri jewe nzotanga ku mushahara mpabwa na leta ku mwaka wose 12. No kuvuga amafaranga y'ukwezi kose bampemba muri vice presidence barayazi. Benje ntanga nuhusha tukiri ngaha bagahara umushahara wo ku kwezi kwa 4 dutanguye
bace bayavira directement sur le compte approprié y'inyubako. Hama na jewe ndarima nkorora ndafise icayi n'utuntu hirya n'ihino n'ingunganya. Mw'ivyo oye nabaje umupfasoni yatashwe gushika ngaha kumva z'amagara nukuri tuzokwingunga tuzotanga miliyoni 5 nazo nyenzo zishikana imbere y'ukwezi kwa 4 guhera. Murakoze. Abashikiranganji batandukanye, indongozi nkuru mu gihugu, abaserukira amashirahamwe atandukanye ya leta canke ayabikorera utwabo, amabanki, abagwizatunga batandukanye harimwo mbere n'abanyamahanga bakaba bariyemeje nabo nyene ivyo bazoterera muri ico gikorwa c'iteka ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ku munsi wa 4 igenekerezo rya Ndamukiza umwaka w'2022 naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yazindukiye mu ntara ya Cankuzo aho yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu, kugikunda no kugiteza imbere. Muri izo nyigisho Sebarundi akaba yasavye abarundi kugira umuzirikanyi ubona kure mu gukamisha ibyiza Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere igihugu ca. Muri izo nyigisho abanyacankuzo bararonsa akaryo ko gushikiriza Sebarundi imyitwarariko yabo, aho benshi bashikirije ibibazo bishingiye na cane ku butungane no ku matati y'amatongo. Kurikira Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene cyo umukuru w'igihugu rero yarafise ivyo ashaka kubaganiriza kubijanye no kuzirikana cane kugira umuzirikanyi mushasha aho abarundi bavavanura n'ingeso z'amacakubiri ahubwo bakagira umuzirikanyi mushasha wo kugira ngo biteze imbere, bakundane, babavanure n'ibintu bijanye n'ibituma igihugu gisambuka. Anyinshi mukuru w'igihugu rero yavuze ati muri ivyo bijanye no kugira umuzirikanyi mushasha no gukora, gutera imbere, tukatahura neza yuko ubu umufuko wose uronka amafaranga umuntu wagira ico ufungura. No kuvuga rero baba bakozi ba leta canke abene igihugu mungo bagerageze batangura ingendo shasha y'ukurima n'ivyamwa, imboga, gutyo ntagira umuntu yongera gufungura nabi, kuko ivyo ni ibintu twese tutegerezwa kugira. Ikindi naco nyene cyo bahero yakoze no guha ijambo abene igihugu batari bake bagize ico bashikirije, aho bari bafise imyidogo ijana cane n'ibibazo vyo mu butungane, amatati y'amatongo n'ayandi matati akunda kwibonekeza. Mugabo birabaje kuko mu bashikirije ibibazo habonetse abavuga ibitari vyo, babesha. Iyo ngendo rero ikabigiye gutangura kuyamirizwa, kuko uzofatwa yabeshe nawe bizomugaruka. Anyinshi rero yavuze ko ubucamanza yatanguye kubona ko abacamanza batanguye guhindura ingendo ivyo amaze imisi yigisha, kuko biboneka ko bariko barabitahura, kuko ubu umuntu ashikiriza ijambo uko avyifuza, kandi biraboneka ko n'amadosiye abari mu butungane, abajeje ubutungane mu gihugu baba bizi. Cyo mukuru w'igihugu yanavuze no kubijanye n'amabarabara, yavuze amabarabara abiri nyamukuru. Hariho ibarabara riva ngaha Icankuzo rya 13 ritarashika ku mupaka, ariko yavuze ko ivyigwa vyaheze, yuko haba hakenewe vya bindi bisigaye kugira ngo bahisoko abazorikora n'ibindi. Hari rindi barabara nyacyo yifuza ko rikogwa. Iryo barabara rikaba rizoca Icendajuru, ahantu musanzwe muzi yuko hagoye kugenda. Rikaba ari barabara rizohuza Cankuzo na Rutana kugira ngo ibidandazwa bigende atankomanzi. Ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye paroisse ya Muyaga, iparoisse katolika ya mbere abamisionari bubatse mu Burundi, hakaba hari mu mwaka w'1898. Sebarundi akaba yaragenzuye iyo nyubakwa ari kumwe na patiri mukuru w'iyo paroisse Cambara Aloise, aho yamusiguriye ibitari bike kuri kahise kayo.
nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yararonse akaryo ko kugira urugendo ku kirimba c'umushaha mweranda wa Yezu kiri ngaho nyene ku musozi wa Muyaga. Hakaba hari n'ibimenyetso bitandukanye bimwe bimwe mu vyanditswe vyeranda muri Biblia. Aha tukavuga nk'umusaraba mweranda wa Yezu, uruhafu rweranda rwa Yezu, isenga rya Eliya, insago zitatu zivugwa muri Biblia igihe Yezu yihindura, urusago rwa Yezu, urusago rwa Musa n'urusago rwa Eliya, hamwe rero n'ibindi bimenyetso vyeranda bitandukanye. Inyuma y'urwo rugendo rwa Sebarundi muri ico kibanza ceranda c'Imuyaga, patiri mukuru wa Pawase Muyaga Aloise Cambara yaratwiganiye amwe mu mateka ya Pawase Muyaga kuva muri kahise ku Burundi. Paruwasi yatanguye itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 1898 mu mwaka w'ibihumbi 2023 izobishikanye imyaka 125 yubire y'imyaka 125. None rero vyaduhimbaye kuko ni iteka kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaje kuraba iyo paruwasi maze mu misi zo bimaze imyaka 125 kandi akaboneraho no kugendera ikirimba c'umushaha mweranda wa Yezu. Vyaduhimbaye rero misi heza aho yagende umuvyeyi wacu Papa, twarumvise yuko umuvyeyi wacu Papa azohava aza kugendera igihugu cyacu cy'u Burundi muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023. None rero twagira tuti bikunze n'uwo muvyeyi aje kuraba aho ijambo ry'Imana ryinjiriye mu paruwasi ya mbere aho imaze imyaka 125 byoba vyiza cyane. Iyi paruwase ubwa mbere na mbere muri make abamissionari mu kwinjiraho vyankiye mu Rumonge bikankira ibujumbura ntibikunde, baciye baza binjirira mu buseruko, binjirira muri Cendajuru ahantu bita Imisugi ni ku rubibi rwa Tanzania. Niho banashinze umusaraba wa mbere, ikimenyetso cy'uko inkuru nziza itanguye kwigishwa mu Burundi. Aha Imisugi niho bahimbarije Noeli ya mbere mu Burundi. Mugabo kubera atabantu benshi bari ngaho Imisugi n'ubu batanguye kuza kuhaba vuba, niko abamissionari bace batera ururengo rero baca baza ngaha Imuyaga. Batanguza iyo paruwase itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 1898. Paruwasi rero
iratangura mu byaranguwe mwabona irya altari yo ku buruhukiro yubatswe altari ya mbere irusha imyaka isengero ikimenyetso c'isezerano y'Imana na basokuru mugabo kandi ikindi kimenyetso ni paruwase ni inyubako nyene ni isengero ya mbere yo mu gihugu cacu niki uravye ingene yubatse murabona ko ari iteka isengero yo muri iyo myaka n'ubu yikomeye nk'uko ibindi vyarangutse no kumenya yuko muri paruwasi ya Mayaga ariho hatanguye ishure rya mbere mu Burundi ishure rya mbere ryatangujwe na Patiri Yohani Maria Lopol ryatangwe mu 1907 murumva ko ari iteka nagenda kumenyesha ko abapatiri 200 ba mbere ku bapatiri 200 ba mbere mu Burundi 10 bavuka ngahi Muyaga ico cyose ni ikintu gikomeye cyane hanyuma uravye ibindi navyo aho abamisionari bari ngaha barubatse amashure duhejeje kubivuga barubaka amavuriro hanyuma nibi vyose vy'abamenyesha mana ivyo twita amashure y'itabariro amasukirisare vyose vyatanguriye ngaha abantu bava ngaha bagenda kwigisha ijambo ry'Imana mu bindi bice vy'igihugu mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu igenekezo rya 8 ndamukiza naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yazindukiye muri komine ya Gisagara ngaho nyene mu ntara ya Cankuzo aho yatanze inyigisho kugwaruka kugira ngo arukaburire kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cabibarutse muri izo nyigisho akaba yasabye ugwaruka rwo mu Cankuzo rwarangije amashure kubimboneza mu gufasha abene gihugu gutunganya imigambi yo kwiteza imbere na cyane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi akaba yashimikiye rero ahanini kukubereka kugene bo kwiteza imbere bakoresheje ubumenyi baronse hamwe n'ubwenge bafise mu kwitunganiriza imigambi kuko ngo bafise inguvu zo gukora yarabahaye uturorero ku bihugu byateye imbere kubera ico gisata c'uburimyi akavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa Korea n'ibindi isi yose muze mubaze kugira itere imbere ibihugu byose bijya mubona byateye imbere byahereye kwisuka bose na etazi ni burya bahereye kwisuka amakoperative y'uburimyi n'ubworozi Ubushinwa niko byagenze Korea niko byagenze Korea rero baraboro mu 1970 Korea yari ikenye iri munsi y'u Burundi uno munsi hanyuma barateka umutwe ati none twe tuzoronka igihugu cyotera imbere gute bizogenda gute tumukoreya wese ategerezwa gukora uwo ari we wese bacamuzingira ku gikorwa baca batangura kurima ibiraya n'umuceri barabirima bararya barahimba gushikaho bagira umusesekara umuceri n'ibiraya uwo musesekara baca bawushora iburaya bashoye iburaya baca baronka amadolari muri izo nyigisho ugwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo ruhurikiye mu makoperative y'iterambere rukaba rwararonsa akaryo ko guca ku mayange aho rugeze mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere na cane mu bisata by'uburimyi ubworozi n'ubudandaji naho rero ngo ingorane zitabuze nko kubura amatongo yo kuranguriramwo imigambi yabo kubura isoko ry'ibyo bahinguye n'ibindi bakaba kandi basavye ko hoboneka amashami mu ntara no mu makomine ya banki y'ugwaruka kugira ngo biborohere kuyitura umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yahamagariye ugwaruka rukiri ku ntebe y'ishure guhitamwo neza ibisata bakurikirana bafatiye ku byo bifuza kurangura bizobateza imbere igihe bazoba barangije amashure hakuronderera akazi ku bandi ubwa mbere ndakubwira uri kuriga banza wiyumvire wewe uzokora iki mu buzima bwawe uwige ibyo uzokora ntiwige gusaba akazi vuga uti jewe nshaka kwispecializa mu bworozi kuko nzoba umworozi niyo vision yanje nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye amakomine yo mu ntara ya Cankuzo guhiganwa mu migambi y'iterambere maze ashobore guhurumbirwa ugwaruka rero rukabwirizwa gufata iya mbere
ku munsi w'Imana igenekerezo rya 10 ndamukiza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarifatikanije n'abakristu bo muri paroisse ya Muri ikukira diocese nkuru ya Gitega mu nkuka ya misa yo ku munsi mukuru w'ibisandasanda. Inkuka ya misa yatangujwe n'umugirwa wo guhezagira ibisandasanda, hanyuma hakurikira urugendo rweranda berekeza mu ngoro y'Imana. Muri iyo nkuka ya misa Patiri Claver Nzeyimana yayirongoye, akaba yaribukije abakristu inkomoko y'umunsi w'ibisandasanda aho umukama Yezu yinjira icese Yerusalemu. Akaba rero yasiguye ko ari umunsi wo gukomeza isezerano rishasha. Ati nta kindi cyazanye Yezu Kristu ku isi atari ugukiza abantu ibyaha byabo, bagahamagarirwa rero kwiyegereza Imana, kuba basuku bayo no kurangura ibiyihimbara. Yabasabye rero kwama biyegurira Yezu. Mu ijambo ryo kuramutsa abakristu b'Imurayi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yabanje kubashikiriza indamutso za Papa Francisco, yongera abasaba gusengera igihugu cabo kugira ngo amahoro, umutekano n'iterambere bishishikare gutsimbatara. Muri iyi minsi heze murazi ko nari nagiye kuramutsa umuvyeyi wa Eklezia Papa Francisco, rero nawe yarandungikanye indamutso. Mwese yandungikanye umuhezagiro kwahezagiye abarundi bose, murumva rero nanje ndabashikaniye iyo ndamutso n'umuhezagiro. Asaba kandi yuko kwadusabira ko natwe twaguma tumusabira kugira agire amagara meza. None rero namwe mubandanye mumusabira, tubandanye kandi dusabira n'iki gihugu cyacu kugira twigumire mu mahoro. Murabona amahoro aranezereye, none rero tugume dusaba Imana iduha amahoro, na cyane cyane kandi tugume dusaba Imana kuko twararimwe, Imana niyo yeza. Tugume rero dusaba Imana kugira ngo iduhe imvura, kugira ngo ibiterwa byacu bize vyere neza, dusorome, kugira ngo tugume duhimbaye ku mubiri no ku mutima. Nino ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ibazigame yongere iziga mu Burundi, tubipfurije kugira Pasika nziza mwese, naho ubutaha.